nizere ko utahushije ibiganiro byacu twakoze kuva kuri 1 Thessaloniciens chapitre ya mbere gushika kuri 3 aho twakoranye n'abandi batandukanye bari mu green cells. Nizere ko byabafashije cyane. Nzobara iminsi mikeyi ndabaganiriza ndi jenyine chapitre 4 na chapitre 5 ya 1 Thessaloniciens. Nizere cyane yuko uri kurankurikirana wafasha akanya ko kuduga hejuru ya muri bindi twakoze ku mashapitre 3 ya mbere. Muri chapitre 4 na chapitre 5 Paul aba yinjiye mu byo twakwita ama exhortation. Ibice bitatu bya mbere uravye ariko aravuga muri kahise kujanye na shingo ry'Itesalonike, ingene ryavutse, ingene yabanye naryo, ingene yagize impungenge yo kumingene ariko yabandanya, ingene yarungize Timotheo na Sila, ingene bamuzaniye amakuru, ingene Paulo na Timiwe bakiriyo bababereye akarero mu nyifato no mwibango n'ibindi bitandukanye. Mbere uravye neza harimo ikintu ca narration, ikintu cyo kudonda inkuru. Mugatugiye muri chapitre 4 ni Paul yadressa ku Thessalonike ababwira directement afise ibintu ariko arabasaba. Ibice bitatu vya mbere umenga ariko arasubira mu nkuru y'iryo shengero, mwivuka ryayo, mwikura ryayo, ingene ryabandanije, ingene imigendanire ya Paulo n'iryo shengero ingene yabandanije yamaze kuhava, amakuru bamuzaniye. Urabona yuko umenga ariko kudonda. Ariko igeze chapitre 4 avuga ngo ibisigaye. Iyi ni jambo Paulo akunda kuvuga ariko aregeza kurangiza inyandiko ziwe, ashaka cyane cyane gutsindagira ibintu bimwe biri pratique, biri terre à terre, amaze kuba ku rufatiro kanaka rw'ivyizego. Rero no munsi tuzokora imirongo 12 ya chapitre 4. Bashaka murabe neza, mwikurikirane aho bayidushiriye, murabe neza chapitre 4 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 12. Muce muza tujane kugira ngo turabe ingene abahereza ama exhortation ajanye n'ubuzima bwejejwe. Tuza kubona urukurikirane rw'ama exhortation Paul atanga mu chapitre 4 chapitre 5. Reka duhere ku ma exhortation ari relative à la sainteté morale et pratique. Kaze cyo tujana. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahanura mu mwami Yesu, nkuko mwatwize ko ingene mukwiye kugenda no kunezereza Imana, kandi niko mugenda. Murushirize cyane kugenza mutyo. Murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyo ari vyo. Icyo Imana igomba ni ukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi, kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kubaha, atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo nkuko abanyamahanga batazi Imana bagira, ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge uwundi mwene data kuri ivyo, kuko umwami wacu ari umuhozi kuri ivyo vyose, nkuko twababuriye tuvyemeza. Kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uwuvyanka ataba yanse umuntu, ariko aba yanse Imana, kandi ariyo ibaha mpwemu yera wayo. Ariko ivyo gukunda bene data ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu mwigishijwe n'Imana gukundana. Kandi niko nyene mugiriranira na bene data bose b'i Makedoniya hose. Ariko bene data, turabahanura ngo murushirize kugira gwinshi, kandi mushishikare kwiyorosha no gukora ivyanyu no gukoresha amaboko yanyu nkuko twababariye, kugira ngo mugendane ingeso nziza mu bo hanze, kandi mutagira ico mukenye. Paul atangura icete ababwira ico babaye muri Kristo Yesu. Uwahushije icyo kiganiro yarahombye. Ishengero riri mu Mana Data no mu Mwami wacu Yesu Kristo. Aravuga stati icyo shengero ryabaye kubwa Yesu Kristo. Ariko agiye gutangura chapitre 4 atanga kuvuga ivyo umwami abasaba, ivyo umwami ababwiriza gukora. Avuga ati turabinginga tubahanura mu mwami wacu ingene mukwiye kugenda. Karaje avuga ati kandi niko mugenda mushize cyane kugenza mutyo. Nandi majambo ababwira ibijanye n'ingene bakwiye gutambuka. Christian walk, ingene umukristo atambuka, hamwe twivuga littéralement ingene umukristo agenda. Alors inyifato Kristo si kintu tukunda kuryoherwa cyane. Umwanditsi John Stott
yanditse commentaire nziza kuri 1 na 2 Thessaloniciens. Ndiyumvira kuri page ya 76 ntavuga ati ndiyumvira imwe mu ntege z'ubukristo evangelique muri kino gihe ni negligence yo kwigisha no gushira mu ngiro ibijyanye na ethique chrétienne. Imwe mu ntege zikomeye cyane z'ubukristo bwo muri kino gihe cy'iterambere ni ugufata mineneko kwigisha hamwe no guhimiriza kubaho ibijyanye na ethique chrétienne. Alors Paul kubabwira gusa icyo babaye, ingene batoranijwe, ingene bejejwe mu mwami Yesu, ingene basinashijwe muri ni vyiza. Mugabo ati mwibuke yuko Christianity is about how to walk, ingene umuntu abaho. Ibyo bintu byose Imana yatugize muri Kristo Yesu bitaje ngo bigire inkurikizi uno munsi aho turi, n'ingene tumeze, n'ingene tubayo, n'ingene dutambuka, n'ingene tuvuga, n'ingene twifata. Ico gihe naco babikimaze kandi niyo mpamvu imirongo ya mbere Pawulo asubira kubibutsa. Umurongo wa kabiri ngo murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu kubabarira ivyari byo yuko ico Imana igomba ari ukwezwa kwanyu. Iryo jambo vyagezwe tukibyumva ivyagezwe kandi oya mukose turidegembya mukose nta vyagezwe cyazindi misozo bya kera. Mbwa Pawulo avuga ati murazi ivyagezwe twahawe n'umwami Yesu. Mu bindi vyete yabawe canke Yohana barerekana yuko naho tutakiri munsi y'ivyagezwe bya Mose turagendera mu mutima wejejwe wa ya Mana yatanga ivyagezwe, kandi Kristo ubwiwe aduhindukira adusaba ngo tugendere mu cagezwe ciwe, aho avuga muri Korinto canke Yohana akabivuga mu cete ciwe, aho avuga ko ubu tubwanzwe n'icagezwe c'urukundo, icagezwe c'umwami wacu Yesu Kristo. Mwana wa jambo, Kristo aratugera ingene tubayeho, kandi kubera muri we ari huzurizwa vya bindi Imana yasaba Abisirayeli kandi yamisaba abantu igihe cose, icagezwe c'urukundo. Ni kuvuga ko abamwizeye baguma bari munsi y'icagezwe c'urukundo. Urwo rukundo rero ruturongorera kubaho twejejwe. Tuza kuraba n'izindi nkurikizi zitandukanye, ariko tuvuga yuko ubuzima bwa Kristo bugizwe no kubahiriza ibintu kanaka. Si ukwiyumvira gusa ibintu byabaye twacitse bwa Yesu Kristo, ngo kandi habaho imyifato dukwiye Imana twitezeho ko tugaragaza. Nuko kuri umurongo wa kabiri acavuga ati ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu. Ico Imana igomba n'ukwezwa kwanyu. Nimubirize neza, hari umuhinga yavuze ati ico Imana igomba ati agira aca basaba ibijyanye n'ubuzima bwejejwe. Ati mugabo eske ariko avuga ubugombe bw'Imana bumeze gute? Hari ibyo tuzi ko ari ubugombe bw'Imana, ibyo twita la volonté souveraine de Dieu, la volonté décrétée de Dieu, aho Imana yagenye inzoba kandi bigategerezwa kuba. Ivyo biratanga ibyo twita la volonté morale et révélée de Dieu. Umuntu ashobora guhonyanga, nitwo turavuga ibya bwa bugombe buhagaze mu vy'Imana yagenye bitegerezwa kubaho, ariko hari ubugombe bujanye n'ivy'Imana yiteze ku vyaremwe bita la volonté morale et révélée de Dieu. Hano rero ariko atera kuri ubwiyo volonté morale, igituma bitwegeza ko umuntu ashobora gukizwa. Ego la volonté ya décrétée ko azokizwa, ariko akaba hazarahonyanga la volonté morale et révélée de Dieu. Ico gihe n'aba yatoranijwe ubwo budashira, ntaba ariko aragendera mu bugombe bw'Imana buri morale, kandi ivyo biramutesha gusabana n'Imana. Pawulo rero ahafaca abandanya akongera ijambo gakurikira ngo ko mwirinda ubushakanyi, ubushurashuzi mu yindi Bibiliya nshasha y'ikirundi. Hano muraca yibaza ati mbega Pawulo iyo avuze ubuzima bwejejwe aca abona ubushurashuzi? Ati none iyo umuntu ahetse ubushurashuzi aba ahejeje kwezwa muri vyose? Murabereza umurongo wa kabiri avuga ngo murazi yuko ico Imana igomba ni ukwezwa kwanyu, ashishiraho virgule, no kwirinda ubushakanye. Nani majambo, ubwa mbere na mbere Imana yifuza ko abera bose bagendera mu kwezwa. Ukwezwa rero ni
kubaho nk'uwashizwe ku ruhande. Murabizi ko twerejwe muri Kristo Yesu mu gushirwa ku ruhande n'Imana dutoranije ikaduhereza umuhamagaro wera muri Kristo Yesu. Ariko abakristo ugenda bezwa ni kubaho nk'ababa bitandukanije n'isi n'icaha kubw'umusaraba. Rero yamanje abifatira muri rusange. Mugabo munsi rero aca atangura kuvuga uburere bw'abanyatesalonike kumbure bukeneye cane gutsindagirwa no kugaragaramwo ukwezwa. Aca avuga rero ibintu bitatu. Aca avuga ubushakanyi gushika ku murongo w'8, hanyuma kuva ku murongo w'9 gushika ku w'10 aca avuga ibijanye no gukunda bene data, hanyuma 10 gushika ku 12 aca avuga ibijanye no gukora. Rero exhortation za Paul ziri n'ubuzima bwejejwe muri iki gice ca 4 kuva ku murongo wa 1 gushika ku 12 zivuga ibintu bitatu: la pureté sexuelle, l'amour fraternel hamwe na le travail. Kumbure ubwo burere butatu Pawulo yabona umenga arakeneye kubutsindagiramo cane. Kumbure natwe ntidukwiye kwifata mineneko kubera kumbure cari gisagara giteye imbere, tukaba tubayeho mu bihe by'ibisagara binini kandi biteye imbere. Kumbure ivyo ariko aravuga bifise icyo ariko arabivuga kandi biraturaba. Ariko kandi no mu rundi ruhande hari ibyaha byama vyisubiriza ibihe byose nk'ikintu kijanye n'ubusambanyi ahava ateberako no gusumba gukunda bene data hamwe no gukora. Reka dore kuco kintu kijanye n'ubusambanyi. Bwa mbere ku muntu asoma ikigiriki aca atangura agakanguka kubera ijambo rikoreshwa ku bushurashuzi cyangwa ubushakanyi, akoresha porneia uvuye muri porneo, commettre la fornication. Novuga niko la racine y'iryo jambo niho hava terme dukoresha no musi nka pornographie, porneia, porneo, pornographie. By'ukuri iri jambo nawe rishobora gusobanura ubwoko butandukanye bwo gusambana utubatse canke kurenga ibigo wubatse. Muri iki gihe kuko birakoreshwa, niyo mpamvu no munsi tuvuze ngo porneia tuvuga ko porno ari ikintu kiremereye. No mu ico gihe naho nyene porneia yakoreshwa mu misi y'abagiriki n'abaromani mu kuvuga ibyaha ego novuga nti kurenga les frontières, les normes morales, sociales zaho hantu ku bijanye n'inyifato nziza, mugabo waba warenze urugero kugira ngo bakwagirize porneia. Par exemple, porneia yaje mu byakoreshwa umuntu asambana aja kurondera abamaraya. Murabona usambana ugenda kwirondera abamaraya mw'ibarabara, uwo muntu urumva ko biba bikomeye. Nk'akarero igihe abaheburayo bashatse gufata Bibiliya iri mu giheburayo bakayishira mu kigiriki, iyo twita la Septante, bafashe ahantu hose hari ijambo ry'igiheburayo ryitwa zana barisubiriza porneia. Ariko ku baheburayo bavuze zana, iyo jambo ryavuye rihindurwa muri la Septante nka porneia, baba bavuze maraya, niho bavuze ubusambanyi bwari bwo bwose, ubumaka, ubumaraya. Muri mwisi y'abagiriki n'abaromani iryo jambo ryasobanura guhuza ibitsina mu buryo buri bizarre, harimo amadeviation ari exagere. Niyo umuntu aryamanye n'igikoko, niyo umuntu aryamanye n'uwo basangiye amaraso, homosexualité, ibi byose wasanga ari ibyaha bita porneia. Alors igisagara cy'Itesalonike biragaragara ko bishoboka yuko kitarimwo gusa ubusambanyi busanzwe, cari mwibuke ko cari gisagara gisenga mu by'Imana cane. Tesalonike iri ku birometero atari byinshi cane y'umusozi wa Olympe, ariho batereka le Panthéon. Le Panthéon ni nko kuvuga ati reka ikigomana cose gisengwa mu isi y'Abaromani n'Abagiriki tukirondere ikicaro cacu kuri uyu musozi. Ico gisagara c'Itesalonike rero cari gisagara kiri ahantu mu mayira abiri, aho hari échange y'imico, harimo n'ingene abantu basenga. Rero ivyo gusenga igomana vyari biguye cane muri ico gisagara. Ariko mwibuke ko ingene le paganisme y'ico gihe yari imeze, yari ivanganye n'ubusambanyi bwose.
nandi majambo gusambana byari bifatanye no gusenga, kandi ubwo busambanyi bwari diversifié. Hariho gusambana n'uwo musangiye igitsina, uwo mudasangiye igitsina, igikoko, byose byarabera dans le temple, bigaca bipopulariza ubwoko bwinshi bw'ubusambanyi, toute sorte y'ubusambanyi, novuga ni burimo amadeviation. Mugabo akaba ari amadeviation ari légitimé par le temple, légitimé par les prêtres, légitimé par ubuzima socio-culturel bwo muri ico gihe cyo mu isi y'abaromani n'abagiriki. Iyo umuntu rakijijwe birashika ivyo vyaha twita les péchés sociaux, ugasanga conscience y'umuntu iratevye kuba sensible kuri ivyo bintu. Twaza kubiga kuko Paulo ategerezwa gutsindagira yuko nimba ubukristo babwakiriye guteza kuzana impinduka no kuri ivyo vyaha vyakigwa vyoroshe mu kibano cabo, ariko imbere y'Imana ari gisesema gose. Rero muri ivyo harimwo ubusambanyi, kandi poneya, ubusambanyi bufise amadeviation atandukanye. Ariko umanutse gatoya kuri uyu murongo muraza kubona ko atanga impamvu. Birashoboka yuko ashobora kuba yarabibigishije ubwo ati kubera ikintu n'ikintu gitwaye iki, ariko mu by'ukuri aratanga kumure impamvu zine muri iyi mirongo iri munsi igituma badakwiye kugendera muri poneya, badakwiye kugendera muri iyo immoralité. Aratanga impamvu zitandukanye, ndashaka tuzirabire hamwe. Umurongo wa gatandatu avuga ngo umuntu wese ntarenge ibikwiye kandi ntagunge mwene data ku bw'ivyo. Uyu ni umurongo ugoye kuko ukiwusoma wumva umenga uvuga ntagunge mwene se, ntamugunge mu biki, kubera pleonecteo, ijambo ry'igiriki rikoreshwa ngaho onye rivuga profiter, exploiter, avant kugerageza, novuga ni kumanipula, prendre avantage, hanyuma hejuru bise transgresser, okay, kurenga imbibe, ntarenge ibikwiye. Paulo ariko aravuga ibijanye n'amahera, ahava avuga munsi kujanye na cacaha kijanye n'ubunebwe no kudakora. Mugabo ari kwigaruka ku bijanye n'ubusambanyi, kuko avuga ngo ntagunge uwundi mwene data kuri ivyo ivyaha. Mbere wanashaka mu zindi bintu ntavuga kuri ivyo, ugavuga kuri ico, for this matter. Ico naco yakize kuva ku wa gatatu gushika kwa gatanu, ico kintu kijanye n'ubusambanyi. Nandi majambo, ubusambanyi butuma novuga ni ubabaza uwundi, ubabaza abagukikuje, urenga imbibe. Muri kwa kurenga imbibe canke ijambo transgresser canke aller au-delà y'ama boundaries, hanyuma bikagirira nabi uwundi, bikagirira nabi abandi, bikafekta ishengero, bikafekta imiryango, bikafekta ikibano. Ubusambanyi n'ikintu kizana un désordre mu rutonde rw'ingene Imana yagenye kw'imigendere y'abantu igenda. Yumvira umuntu agiye mu busambanyi ingene bikora ku bana yavyaye, ko bubakanye, ku gishinga ntahe c'ishengero, kuri sosiyete n'urutonde rw'imigenderanire kwigenda mu kibano n'ibindi bitandukanye. Nuko ubwo busambanyi bwafekta ibintu vyinshi cane, kuko mwibuke yuko Imana ntituzi icaha juste, nivyo iratuzi icaha w'icubahiro cayo, mugabo kandi icyo cyose tubuze nuko kiba ari kibi, natwe ubwacu gihaza kikaza kikonona za ngabire nziza nk'urutonde mu kibano, nk'urutonde mu isi Imana yifujije ko inosi yacu igira. Baza ko ubwa mbere na mbere abitasotika kwiye kubitahura. Ubwa kabiri, igituma bakwiye kwirinda ubusambanyi nuko Imana ihana. Imana ari umuhozi. God is the avenger. Imana n'umuhozi. Imana ifasha cyane. Muribuka umuhungu wa Yakobo yaryamanye n'inshoreke ya Yakobo, Reyubeni ari imfura, bigatuma Imana
imudisqualifia mbere bikamuzanira kudahabwa ikibanza ca mbere mu mugambi w'Imana. Yakobo ageze ko ahezagira abana, biranka yuko amuhereza ubufura, biranka yuko amuhereza ikibanza umugisha w'imfura yategezwa kuronka. Aravuga ati ni kubera yuriye uburiri bwa se akabuhumanya. Uwanditse igitabo c'Abaheburayo aravuga ati uburiri bw'abubatse bwubakwe n'abantu bose, ariko birashika umuntu akabirengako agakengerera urugo rw'abantu, agenda akaryamana n'umuntu yubakanye n'uwundi ateze kwiyumvira inkurikizi bizogira kuri iyo mariage, inkurikizi bizogira ku bana, inkurikizi bizogira. Ariko ibintu byose umuntu yirengagiza kugira ngo gusa yinezereze, yindulginge, akora ivyo umubiri uri kuramubwira, ntibizoguma biri imprimé. Usanga Imana ari umuhozi ku caha cose c'ubusambanyi. Ica gatatu gikomeye cyane ukora ku murongo w'indwi, Imana yaduhamagariye guhumana ariko yaduhamagariye kwezwa. Nico gituma uwuvyanka ataba yanse umuntu ariko aba yanse Imana. Ico ca gatatu gikomeye cyane nuko iyo umuntu akoze icyaha c'ubusambanyi abaho nyanze ukwera kw'Imana. Kandi iyo umuntu atigira yumva ngo yitwarike ivyo Imana imusaba kwigo yitandukanye navyo, aba yanse Imana. Hari ngombwa ati oya none nagize iki, naravye pornography gusa, hari umuntu agiriye nabi none nagize iki, ujya muntu twasambanye nawe yarabishaka nanjye nari ndabishaka, ingwane ihagaze hehe, ujya muntu mu rugo rwiwe ntiyaramerewe neza, canke ujya mwana urumva n'ibindi nk'ibyo. Umuntu ashobora gutanga impamvu zitandukanye, ariko mu vy'ukuri iyo umuntu agendeye muri sexual immorality aba akunze ibyifuzo vyiwe, aba akengereye ukwera kw'Imana, kandi ivyo Imana ishobora kuvyihangana. Ubwa nyuma, impamvu ya kane kandi ariyo iba hamwe muyera wayo. Impamvu ya kane tudakwiye kugendera mu busambanyi nuko dufise mpemuyera. Imibiri yacu ari insengero za mpemuyera, dukwiye kuzigamira mu kwera kose no mu gutungana, ko mpemuyera iyo ari muri twebwe. Intambuko yose tugira twegereza icyaha c'ubusambanyi, mpemuyera ariko aratubwira, mpemuyera ariko aratugarura, mpemuyera ariko aratuganiriza ngo atwikundiriza afuha. Yifuza ko ibigumbagumba byacu na devotion yacu biba ku Mana, tutagenda nk'uko ab'isi bagenda, bo bagenda nk'uko isi igenda, selon le train de son monde, kandi ngo bagenda nk'uko akameremere kabo k'umubiri kabarongora. Ariko twebwe si uko bimeze. Twahawe mpemu adushoboza kugira self control. Aba yabivuze ngaho hejuru ngo abanyamahanga bangaza ivyumviro, ntibazi kwizigama, ntibazi kuganza umubiri ngo bawuganzirize mu kwezwa no mu kuwubaha. Mpemu yera twahawe yifuza kutugendeshereza mu kuganza umubiri. Ushobora kubikora mu gihugu uti ibintu biragoye n'abandi bose barabikora. Wibuke yuko igisagara c'Iromani Pawulo ariko abwira bareke ibyaha bimwe na bimwe bikoze mu kibano byari bimaze kumenyerwa cyane, ariko akavuga ati oya, mpemu twahawe adushoboza kugira self control ku ma sexual desires, self control no kubaha imibiri yacu tuyikoresha mu kubahisha Imana. Novuga ko muri ico gice cyose gushaka ku murongo w'umunani ariko arakora on sexual purity, ariko umurongo w'icenda n'uw'icumi agahuriye no gukunda bene data. Aha naho urabona ko ari ikintu yariko arabahimiriza mbwa basanzwe bafise. Aha nabivuga ati bisanzwe bizwi, niko musanzwe mwaravyize, niko mugira n'abandi bene data b'i Makedonia hose. Biragaragara ko ishengero ry'i Tesalonike itari ishengero risanzwe sur elle-même, ryaragirira neza ayandi mashengero yo muri Macedoine. Mwibuke Macedoine yari province nini. Imbere y'ishengero ry'i Tesalonike rivuka hari havuze ishengero ry'i Filipi, inyuma y'ishengero ry'i Tesalonike hari havuze ishengero ry'i Beroya. Biragaragara ko ishengero ry'i Tesalonike rifite imigendere myiza n'ayo mashengero y'i Filipi n'i Beroya, ku buryo babagaragariza ibikorwa by'urukundo. Haleluya! Biraryoshe ku ishengero bimeze gutyo, byuzuye urukundo ku yandi mashengero arikikuje mu karere. Pawulo avuga ati ndabasaba ivyo bintu birushize kugwira. Murabizi kenshi umuntu afise urukundo rwinshi abantu batamubwira ati gahuri ikijuju ahubwo n'urugabanye, canke wowe ubwira uvuga ati
ubwo sindiko ndarenza. Pawulo avuga ati oh yeah, you can never love too much. You can never love too much. Iri shengero ryari risanzwe riko rirekisera mu rukundo, aribwira ati ahubwo urwo rukundo rube rwinshi. Bene data, abantu badukikuje, ubwenge bwacu bwa kameremere k'icaha, le bon sens yononywe n'icaha, bitubwira ati oya nturenze urugero, reka ibi nawe urabikereka kwiha abantu birenze, reka kwiha abantu birenze sha. Ariko Pawulo avuga ati I know ko mwuzuye urukundo kandi murugaragariza abashengero bakikuje i Filipi, Beroya n'ahandi. But I want you guys kuguma mwekisera mu rukundo. Keep loving more and more and more and more. Iyi ni exhortation iryoshe cyane by'ukuri. Aheza kuri exhortation ijanye no kurwanya ubunebwe ku murongo wa 11 kuja ku murongo wa 12. Pawulo yifuza ko abantu b'Itesalonike bagaragaza ubuzima butariko umugayo kubo hanze, kuko ikintu c'ubunebwe no kudakora bituma isi idakijwe dukikuje itugaya. Pawulo aravuga ati mwibuke neza ngo kubo hanze mushishikare kwiyorosha mu gukora ivyanyu, okay, kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze, kandi namwe ntimugire ico mukenye. Ukudakora ubunebwe bwari muri iryo shengero, kumbura abantu bavuga ati reka abandi bene data bazompereze vyabo ndabifungure, cyangwa ati je nzobabwira ivy'Imana gusa muri munzani ivyo mutunze ndabifungure. Oya, aravuga ati ikintu c'ubunebwe gituma ubwawe udatera imbere, ubwo kandi gituma udashobora no kuronka ico ubwira abandi bantu badakijijwe kuri ico kintu c'ubunebwe. Ni muri ama exhortation Pawulo arangiriza ko avuga kuri sexual purity kuva ku murongo wa 3 gushika ku 5, ku 3 gushika ku murongo wa 8, hanyuma umurongo w'9 gushika ku murongo wa 10 akavuga ku rukundo rwa bene data, hama ku murongo wa 10 gushika ku murongo wa 12 akavuga bijanye no gukora. Nizere cyane yuko aya exhortation yabahezagiye. Tuzobandanya ubutaha ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 18, aho tuzaba kuri exhortation ijanye n'ivyizigiro mu kugaruka kwa Yesu Kristo mu izuka ry'abapfuye. Mwakoze.